aho nshaka gushika ndabizi nzobifashamo nawe. Ko mumfyurira amaso, ko mundaba, aha mugomba muvuge ko iyo radio ari je nayitoye. Ma, nejiste hajya anye mubana gute? Juko mperuka tukiba mu gace kamwe yabana na mawiyo. Kaico nari nzi cyo nuko atapapa we yarafise. Aba hajya gute mubana gute? Ndagusavye. Ngize ukuri. Impamvu Justin ari hajya ni ku bavyeyi biwe bukuri. Ujya mu mama we uzi, ujya ni waramureze. Gusa nawe nyine yabimenye vuba, ntavyo yarazi. Ujya Aline na Abeli nibo bavyeyi biwe bukuri. Nakubwiye ko Abeli yigeze gufungwa. Ujya yafunzwe asizinda. Yasize amuteye inda nde Aline yagiye kuvyara Justin, Abeli ari mu mpimba. Gusa rero Justin kujya umubona sikwari. Sikwari ushatse kuvuga? Nshatse kuvuga nimba hari umuntu ngaha kwisi afise inzigo, umutima mubi ni Justin. Ibindi byose wayingenda gutahura. Kuri Justin wanje numuvuga nabi ndagusabye. Umviriza manze ndakubwire. Ubwa mbere tugishika hajya yaragize ibishoboka byose kugira nyirukanishe hajya. Anteranya kuri se, amubwira amajambo, mu nyuma nyine araza kunyugurukira arambwiza ukuri ko atankeneye, atanshaka kumbona hajya. Ikindi kintu utaruzi, harageze n'igihe ansanga mu cyumba ashaka kumfata ku nguvu. Ma ufise cyo ikibazo wewe? Nta kibazo mfise. Iyo ntabona iyo Iva daseruka, sinzi ko icyo ashaka atari kugikora. Justin nkunda, kandi kuba yarumvise kuri umwana wanje ndazi neza nawe ntiyogukunda. Ariko rero Monia, sinshaka kumuhebana na Justin, bandanya mukundana. Kuko aho nshaka gushika ndabizi nzobifashamo nawe. Cyo wipfuza? Igiki? Ushaka kugira iki wewe? Monia, icyo nshaka kugira ndakikubwira. Ujye butunzi bwa Abeli, shaka ko bubu bwacu. Jewe namwibwa abana banje, kandi hanini shaka ko bubu bwanyu. Kandi ibi byose tuzobifasha kwamwe nawe. Wowe ni uzodufasha. Ikintu nshaka kugusaba, umfashe duteranye Justin kwa se. Ubimfashije Abeli azokwirukana Justin, yongere yirukane na mama wiwe. Ni wabimfashamo tukamuteranya Justin na se, Abeli azokwirukana Justin, yongere yirukane na mama wiwe. Hanyuma nanjye nzoca nkora ibishoboka byose kugira mbane na Abeli ndamubera umugore. Muri ico gihe ubutunzi bwiwe bwose
tuzoba tubwegukanye. Moni ndagusabe ntunyankire. hageze yuko ugomba kuja kunyuruza amatungo y'abandi. Moni ndabikora ku bwawe cyo kimwe no ku bwawe kandi nshaka kunshigikira. Nibiki kumenya meze neza? Niki? nyine narinje Sisi byaraheze. Kandi na mama avuye ngaho kunsaba ikigongo. Mva ibintu byose yabimbwiye kandi natahuye kandi nawe nagutahuye. Sibyo? Sinshaka umwisigure ko nta na kimwe nshaka. Ikintu nshaka ni uko tubandanye urukundo rwacu turyohewe. Kandi rero cyo gutangaza ubu ngiye kugukunda kuruta cyangwa wovyimagine unaryamye ugati none bimeze gute. Ndagukunda, nzokoma ndagukunda. bisobanuye ko yakubwiye n'impamvu ndi mu rugero rwo impamvu nyine umeruka nkenye ugasanga hajya muhira. Byose natahuye, byose yabimbwiye kandi na mama namuhaye ikigongo yasabye. Rero ni bon umeze neza, kwa kwigunga ntidusubira kandi numva ndamukumbuye nzoza kumuraba. Gusa ngisuye kumpenda ndagusabye, ndakwinginze. Ibintu kuri ndagusezeranya sinzosubira kuguhisha cyangwa kukubesha, sibyo? Kandi wakoze ikintu cyiza kumubabarira mama. Burya umubyeyi n'umubyeyi, uko wowe kwitwara kose, uko byagenda kose, wahisemo neza kumubabarira. Burya inyuma y'ibyo ugiriye nanjye nasigaye mu bibazo kubera ishavu. Byashyize nyine mama we ndamubwira amajambo mabi, musaza wawe iva turashwana, agira yaho mama ashaka tangura kumbwira ngo turebane ngo kubera ko ngo kuvukana na Iva ubwo nanjye nguri nka mushikanje. Bebe ndakubwije ukuri, aho bigeze numva nta kintu na kimwe, nta n'umuntu n'umwe yompagarika kugukunda nukuri. So ishimye no kuba mbabariye, nahangayitse nibaza ko nuba ndakubuze. Bebe maze kumenyera mu buzima bwanjye, sinumva ko ubuzima bwanjye kugira icyo busobanuye mu gihe utaburimo. Ngo waguzuye. Thank you. Kandi iri ni isezerano ryanjye, sinzongera kukubesha, sinzongera no kuguhisha. Okay? Tutangure bishasha kandi ibintu bitumye ndanagukunda cyane cyane rero. Rero sanga uri n'umwe mu miryango ni atari kintu. Rero hano ndakwishura no musi nafashe umwanya wagije kubera wowe. Hano no musi nije neka. Wow. Wicara ngaho uno musi nje nakutekera. Yo. Nonga uri ibintu bizigiye sinibaza. Izera.
Mbe Justin, ndakubaze gato, ya radiyo yo mu cumba ko atayiriyo maze iminsi ndayirondera ntayibona, ntubone ko ndayirondera nkeneye kubuza akazi k'igatoya ndayirondera ndayibura, yagiye he? iradiyo jewe urabona ko maze iminsi nta n'umwanya mfise sha ndayiheruka kera burya simeruka no kuvuza umuziki pe aho none nimba uyibuze mu cumba sinzi aho iri. Ko ari wowe na jewe tuba muri kijya cumba, iradiyo yuva mu cumba bigenze gute? Ariko papa nivyo tubana mu cumba ariko sitwe tuba mu inzu twenyene, ushobora kuba ari umuntu muri aba yayitije ntubumenye. Ari uba waritije iradiyo ukaja nko kuyumviriza mu cumba canke ukayijana ahantu kana? Aya. Mega weho we musore ku muntu uri n'umusitari ubwo si wayijanye urumva umuziki? radiyo yanyu ndayitwara kugira Okay, ndumva mubihakanye ariko ikintu tuzi ico iradiyo ntigira amaguru bishobore kwivana mu cumba. Ni jewe na mwebwe tubana muri ino nzu, nta wundi muntu ahangaha urumva ko iradiyo itokwivana ngo igende. Ikintu ca mbere nkeneye ko iradiyo iboneka, nta kindi nkeneye, sibyo? Ko mumfyurira amaso, ko mundaba aha mugomba muvuge ko iyo radiyo ari je nayitoye. None mama Iva twebwe tubanye na papa iminsi myinshi nta kintu cari bwabure hano mutaraza muri iyi nzu, arabika n'amafaranga uko yasiga niko yasanga kandi niwe munyabibazo dufise muri ino nzu. Ubwo rero ibintu nta kuntu byotangura kubura muje, iradiyo iri muri mwebwe hamwe n'umukungu wawe. Juste twubahane, Juste twubahane. Ntubone umuntu ahoze ngo ni kigugu, kubahana kubeho. Ubwo muvuge yuko rero iyi saha iradiyo yagiriye jewe. ariko bavuze iradiyo iboneke kandi iradiyo ibarizwa muri twebwe ko twe tuba ngaha. None ko ibarizwa hagati yacu twese mukaguma mufyura amaso jewe. None wikanzike Bandi mu rumega kariyagiriza. Okay. Ntagarikire ngaha, sibyo? Nta muntu n'umwe ndiko ndagiriza iradiyo. Kimwe gusa nitwe tuba ngaha twenyene kandi iradiyo nta maguru ifise niyo kwisohora ngo igende. Ikintu nkeneye ni uko iradiyo iboneka, sibyo? Suvuga yuko ari iradiyo izimvye cane ku buryo ntogura iyindi. Nugura iyindi ni iradiyo isanzwe ariko ndayikeneye ku mpamvu zo kugwanya ubusuma, kubera ko nibwo bwa mbere ikintu kibuze muri ino nzu. Mbere hose sinabwayibona. Rero gerageza murondere inzira yose nimwe muzi ngene mubigenza ariko iradiyo iboneke. Turumvikanye? gusa baba batoye radiyo. Ugomba uvuge ko nawe we utangwe kunyagiriza. Oya, kwari kubaza gusa. Kubaza? Ha. Yagatira yose ne. Iva, kumengo watwawe cane. Yakuriyumvira kose. Ega sinzi ko rero asamaye mbe tukisanga watwawe usana muri mu vyumviro vyinshi. Amahoro. Wibagiye ibintu biba muri iyi nzu. Wibagiye ibintu bibera ngaha. Ugacoza ngo n'amahoro. Ego, nivyo. Ivyo uvuga nivyo kandi nubwo wari watwawe nako tutatwawe kumwe nanje ivyo bintu vyamuze mu mutwe.
ahubwo nifuza kuza mu gishingo c'umuhungu wanje nkamusabira ikigongo. Nabonye ukuntu yitwaye navyo vyanezereye. Burya hari ukuntu iyo umwana atakoranye n'abavyeyi ngo baze umwe akubita ukunda akubita ukumwe azana impanuro ziwe undi azana iziwe bagafashanya kurera umwana akagira uburere bukwiye, bituma umwana ushobora gusanga agize ishavu atazi gukontorora, afise imico yitwara ukabona ko hariho ukuntu bitameze neza, ariko ndamusabira ikigongo ku buryo nza kurondera n'akanya nkamwicarika tukaganira, niyumva nawe ko mu mutima iwe biriyo ko baza gusaba ikigongo akazagisaba. Uko numva nabivuga nakucisha amajambo kumusabira ikigongo. Ni vyiza ndavyumva, gusa kimweco naco bitwaye. Gusa ico kintu uzanye ngo kutabana n'abavyeyi, iyo niyo impamvu yo gufata abantu nabi canke gufata umuntu uko ashaka. Kutabana n'abavyeyi natwe ubwacu nta bavyeyi twabanye nabo, ntibisobanura rero kuba twaraje kuba muri ino nzu ko yodufata uko ashaka. Oya je nkunda amahoro. Ndavyumva pe, ndavyumva. Gusa nawe reka ukazisha ko ntabwo usanga witwaye nawe nkuko yitwaye. Ico ndakwemerera ni ko ndakumwicarika tugerageza tuganira. Vyoba vyiza ko je nikundira amahoro kandi mugihe ibihe vyiza. Sawa? Uzi ikintu nokwibutsa? Vugana n'umuhungu wawe. Iyo bigeze ku muvyeyi, twese nyimba yabaye mw'ibarabara, nanje nabaye mw'ibarabara. Nyimba atabanye n'abavyeyi, nta bavyeyi nabanye nabo. Ndibaza ijoro bitahura. Ndazogerageza nganire yawe. Hano mugira umunsi mwiza. Justin. Nta byinshi byo kuvuga. Je nawe turabaho. Kandi turi bavuga kumwe. Kuguma dushavuriraniye ducana kuko menga twicaniye abantu mana. Je sivyo. Ushobora kubifata ku wundi gusa jewe ubundi mwanya mbafise umutima. Nubwo mufise umwanya umwe mba nashavuye, uwundi mwanya je ndafise umutima. Kuri ibyo hari ibintu bimwe bimwe byagiye biraba vyotuma ntakwibagira byihuse. Nk'akarorero ubwo wamuhaye amafaranga kandi nari ndakeneye. Ivyo rero ni ibintu ntapfa kwibagira vyotuma umuntu yafashije hamwe nari ndamukeneye, bitatuma twirirwa ucariya ntino turiye mu gikoni ukamenga uciye pembeni ya bisi itavuga. Kila muntu agira amahitamo, je sinoguhitiramo. Nagoma nkusabe yuko iyi nzika twe dufise ngaha yanje nawe yohera. Gusa mu gihe wumva yuko atavyo ukeneye nukuri n'amahoro. Ariko je mu gihe nagusavye imbabazi nta kibazo gusigara afise.
Iva hagati yanjye nawe ntabwo mu ruhare ariko umwasi wacu wese turamuzi. Umwasi wacu ni mama wawe nawe araduteranya. Mama wawe arashaka kuduha amahoro muri ino nzu urabizi kandi wovugira mama wawe nanjye nkavugira mama wanje. Hano hagati ikintu kiri kuduteranya n'urukundo twese dukunda ababyeyi bacu. Uvuze ikintu cyuko nagufashije bijya n'ibintu bisanzwe bivuze ko uracabyibuka kandi nimba uri kurashimira nuko wambonye mu butima bwiza kandi nimba uri kurashimira nuko wambonye mu mutima mwiza ntugwa neza. Rero kiri ngombwa gusaba uwo mutima mwiza wambonyemo n'ubugwa neza wambonyemo cyiza nuko wagenda ukabyigisha mama wawe akamenya kubara neza n'abantu. Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha. Si ngombwa kwirirwa ujya ahari, aho uri hose arabikuzanira. Agufasha kumenya niba ukunda agukunda koko cyangwa ataguca inyuma. Agufitiye umuti utuma abagore bakundwa, umuti wirukana ibisambo, umuti ugaruza ibyibwe. Atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima. Atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo, umuti uvura inyatsi, umuti wo kwihorera ku mwanzi, umuti w'insinzi, umuti wongera ubukungu, indwara zananiranye, amarozi y'ubwoko bwose. Ahumanura kandi abantu bahumanyijwe, atsirika amarozi y'ubwoko bwose. Ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse. Muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi, akoresha imbaraga z'abakurambere, akoresha kandi amahembe y'inkorongo. Aragufasha wowe urwara igifu, impyiko, kubura imihango, guca imyeyo, ababuze urubyaro, abashaka uruhereko, abarwaye asima, diyabete, iseru, kubyimba amaguru, kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye. Kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga, muganga aragufasha. Muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp. Akantu kugira ngo umbe neza agira neza. Oya nukoreko reka gufata winigisha. Oya Wow. Karyoshe Kanapa. Akanya kararyoshe ariko ukuboko rero kunwesheje kuko ntitanje kasubize hano. Dumio. Karibu kandi. Namwe tugendeye. Umeze neza? Yego ubona amahoro. Sha muraberewe. Bya vrai. Urakoze. Gusa nashirwa baraberewe. Urakoze. Uyu mwana yazonanyicamze. Narakubwiye wewe. Ntawe bitaniye na jewe n'uyu kera kwe. Burya mama wawe kera akiri muto yasuko nyene n'inzobe yararenze. Ese nakubwiye yuko ahantu twaba yari we wa mbere mwiza ngira nko mu ntara yose. Cyane. Masheje na nsanzwe ngiye. Ari udukorwa ngiye gukora mu biro. Sawa ntacu nubwo muciye mugenda. Nta kibazo nzogaruka. Okay. Amasheje. Shera ikintu ari mwibagiye kubwira. Merci ku kadomari. Radio.